MBE MUKENYEZI. MBE MUKENYEZI ni ikiganiro giha akaryo umukenyezi uwo ari we wese mushikirizwa n'isamirizi yanyu Irebe FM ku munsi wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 8 z'umuhingamo. Burya ibidengeri ntibishobora kuza mu ruhana rurimo isuku Cane gose. rero isuku ni kimwe mu bintu umuntu ashobora gukora kugira ngo akingire ibidukikije. Rero isuku cyane cyane usanga ari gikorwa usanga umukenyezi ashiramo uruhara cyane. Ego si gikorwa cyahariwe gukorwa umukenyezi wenyene, mugabo isuku ni gikorwa umukenyezi ashiramo uruhara cyane. Umuntu wese ari karumviza Irebe FM muri aka kanya amenye yuko guta ikintu ahabonye hose. Urumva turetse yuko hari umwanda uturi mu mutwe. Ego tuvuge yuko ni ibintu bizozana ingaruka apana yuno musi gusa niyo muri kazoza n'imyaka myinshi gose. Rero tuze turagira gufata isi apana nkuko mengo ni ikintu kiri ngaho, dufata isi nk'inzu rusange. Nyimba ubona hajya muri sari wawe wotaha igikopo komeza ugiteno ngaho kwisi. Nyimba ubona hajya muri sari wawe wokorora ukamugaterera igikoroka komeza naho nyene uyitena hajya kwisi. Mugico no kubwira ati hindura imbono wahora ubona isi, ntusuye kuyibona nk'ikintu kiri ngaho ariko isi uyibone nk'inzu yawe, inzu rusange. Cane gose. Irebe FM, radio yacu Irebe FM, umunezero wacu Irebe FM. Ndabaya mwiriwe mwebwe mwese bakunze ibisamirizi Irebe FM. Mwebwe mwese muko badukurikirana biciye kuri 94 n'ibice 4 wacu. Namwe nyene turabishimiriza muri beza. Mukenyezi nkuko mubimenyereye musanzwe mukurikirana kuri no samirizi Irebe FM umunsi wa gatanu guhera isaha 7 gushika isaha 8 zuzuye neza. Mbaye bakaberwa abapapa turaryo Niwo mwanya tuza kubana atuyaga bikagaburirwa tuyaga kubijanye n'umukenyezi akwiterambere giwe uko yo kwitwara acanko akwiye kumera na canke naho ko akwiye guseruka mu bandi maze akagira ijambo akagira ico aterereye yaba mu rugi wiwe yaba mu kibani wiwe canke ndetse no mu gihugu cose nyene turabishimiriza maze akishimirirwa nkuko muri kano karirimbo ariko arabivuga ubu no murimvyi Auguste Burundi bimico nakara atubwira ati abakenyezi muri beza reka nubwire umukenyezi wese karatwumviza muri kano kanya ati mukenyezi we uri mwiza ariko nyimbura umukenyezi w'imico nakaranga ni uri mwiza nayo abandi uvyumva nyene ko bica bigenda ukuntu ariko ko biri kose nizira ko twese bariko baratwumviza ariko bari kumwe natwe bose ari beza cane gose. Nuko nko muze mubimenyereye kuri mikonije kikikitya azandi abashikiza kino kiganiro nubu nagarutse kandi nko vyama misi yose muratwe tuba tubafitiye ivyo tubayagira vyinshi kandi bishasha. Nero nubu twagarutse tubafitiye bishasha, tubafitiye ivyo twabateguriye. Nkuko mumenyereye uno musinza ko bandi jenyene nkuko bishika rimwe uno musa ko bandi kumwe n'abatumire kandi si umwe oya ahubwo ni babiri. Anza ko bandi kumwe n'umwigeme hamwe n'umusore ariko barabitubwira nyembara abasore nabigeme kuko urumva twosanga tubavugiye ibintu tutabizi. Basa neza cane gose bamaze gushika ngo mbwisamizi Irebe FM nibo tuza kubana muri kino kiganiro MBE Mukenyezi. Mbega baje kutuyagira iki, mbega tuzaniye ibiki bishasha byose turaza kuvyumva. Reka ndabwira ati mugumiza agashinge kuri 94 n'ibice 4 amaze muhumvire vyinshi muhigire vyinshi canke muhibukire vyinshi cyane gose kuko ico dukora ni kwigishanya ni kwibutsanya ni gukeburana n'ibindi. Reka tuvuga ati les femmes d'abord mera ko mwigeme canke umufasoni canke umukenyezi arabitwibwirira karibu cyane. Ego murakoze cyane n'amahoro. Ego umeze neza cyane gose. Tugire ko twidondora cyane twakira umushinga ntahe nawe.
sindabizi. Okay, reka tubakirire nka muce mwidondora rimwe ndakwakiriye cyane. Murakoze. Mumeze neza namwe. Ni sawa. Mumbwiye nyimba ntihenze. Numusore n'umwigeme canke n'umushinga. N'umusore. N'umwigeme. Yego n'umwigeme. Okay, amanota niyo siku yose nihenze. Amwo twidondora. Ego nkuko mwamaze kubivuga ndumwigeme nkabasanzwe nitwa Munezero Fadet nkabasanzwe ndi mwishira hamwe Action for Impact Burundi. Ego ndibaza yuko ibindi turaza hanyuma. Turaza tuyarishaka. Ego dutandukira ku musore mugenzi wacu ngaha. Nitwa Akimana Bodin Fistel. Hama nanje nkabasanzwe ndi muri ryo shira hamwe yitwa Action for Impact. Okay, karibu cyane murahawe ikaze mugamige Samizi Irebe FM. Mwese muratubwiye ati muhurikiye mwishira hamwe Action for Impact. Action for Impact niki? Action for Impact ikoriki? Urakoze cyane. Action for Impact ni izina ryo mu cyongereza nko mugyumva ariko action ni bikorwa, impact ni hinduka, ni ibikorwa by'ihinduka. Navuga ati ni ugwaruka gwagiye hamwe kugira ngo rushobore gukora ibikorwa by'ihinduka cyane cyane mu bijanye na nihindagurika ry'ibihe. Rero uvuze ati dukora ibintu byinshi kugira ngo dushobore kugira iki gukingira ibidukikije cyane kugira ngo dushobore kwirinda mu gihe twamaze gushikirwa n'iryo ngorane gihindagurika ry'ibidukikije. Turintervena novuga ati mu mice itandukanye haba mu kwirinda cyane mu gukora nyene mu gihe twamaze gushikirwa nyene n'ibisanga bivuye ku ihindagurika ry'ibihe. Ego murakoze cyane. Action for Impact yatanguye ryari yatanguye ikora iki mbega ubu unye ihangiro yari ihaye igitangura ubu ni ikiriko bimeze gute tukiri mu ntango asinzi ko umusore mugenzi wacu yodufasha. Action for Impact yatanguye neza na neza mu 2022. Ibikorwa dusanzwe dukora turegeranya ibicafu bitandukanye kugira ngo tubanze tubikure aho baba babitaye hama tukaca turaba uburyo twokora kugira ngo ivyo bicafu tuba twakuye mu ngaho baba babitaye ntibisubire kandi kujayo. Muri aho hariho kubihindura tukabikoresha nk'amapo bashiramwo bashobora guteramwo utundi tuntu nyene nka tujya tuboga two muhira. Okay, murakoze cyane. Muratubwiye yuko nishira hamwe rikingira ibidukikije. Muri kano kanya turi mu kiganiro MBE MUKENYEZI. Mbega ibidukikije ihindagurika ry'ibihe n'umukenyezi hoba hariho isano? Ibidukikije ihindagurika ry'ibihe n'umukenyezi novuga ati ni ibintu bifitaniye isano cyane. Kuko nkuko dusanzwe tubizi mu Burundi eka no kwisi yose umukenyezi ni karabura mu ruganda ntibacura cyane gose. Rero novuga ati si mu ruganda gusa ni umukenyezi karabura mu gukingira ibidukikije ntibikingirwa. Ati kubera iki uyu mugenzi wanje Bodin yari karavuga ku bijanye n'ivyo dukora yavuze yuko mu kibano turagenda tugatora imicafu. Ahanini novuga yuko dutora ibijya bintu bitabora ibintu bakunze kwitwa plastique. Bavuze plastique mwumve bijya bikopo usanga bivamwe amazi, mwumve bijya bibase burya buvamwe amaju canke bijya bidobo ibibase biba vyaramenaguritse. Hama tumaze kubitora novuga dukora ikintu bita mu gifaransa recyclage, ni kuvuga gusubira gukoresha ikintu cyaratawe. Umva mu busanzwe twabonye mu bihugu usanga tutaratera imbere gose duta ibintu ngira akamaro kuko nk'abiga plastique turashaka kubihinguramwo amapo nkuko yari karabivuga yo guteramwo ibintu canke tukayateramwo ivyamwe canke n'ibintu nyene vyishe. Rero umukenyezi
dusanzwe tuzi yuko ari we kenshi usanga ari mu muhana umukenyezi nyimbi base yabonetse niwaza yamenetse niwaza gutangura kubibona gusumba umushinga nta mu yandi majambo hamwe abakenyezi bose bohagurukira gukingira ibidukikije nta kibase cyamenaguritse twosubira gusanga mwibarabara kubera kurumva boca bavuga ati twero kugira ngo dukingire ibidukikije ibibase byose bimenetse ubu tuzohora cya tubiteramwo ibitunguru nk'akarorero hama urumva aho ni kimwe mu kudukingira ibidukikije hama ikindi naco turazi neza yuko turi mu gihe novuga ati ikiza ca malaria cabaye ndase hama malaria turazi yuko kenshi vyivako ni ibidengeri vy'amazi usanga bidukikije biheza bikaba inzu z'imibu iyo mibi ikaca ziraza kuturya mwijoro ugasanga irikira dutera malaria rero burya ibidengeri ntibishobora kuza mu ruhana rurimo isuku cane gose rero isuku ni kimwe mu bintu umuntu ashobora gukora kugira ngo akingire ibidukikije rero isuku cyane cyane usanga ari gikorwa usanga umukenyezi ashiramo uruhara cyane ego si gikorwa cyahariwe gukorwa umukenyezi wenyene mugabo isuku ni gikorwa umukenyezi ashiramo uruhara cyane rero ni kuvuga yuko umukenyezi ni karabura mu gukingira ibidukikije ntibikingirwa kubera ko niyo batijukira gukuraho ivyo bidengeri vy'amazi biri mu mihani wacu urumva niba tafati ya mbere nta bandi bazobikora nta numwe kuko abashinga ntahe murazi yuko kenshi mu gatondo bavyuka kare bagenda bakagaruka bwayije ntibazobona n'ivyo bidengeri vy'amazi bihari ariko abakenyezi bose niyo bafatiye ya mbere mu gukingira ibidukikije tuzosanga dusigaye twibera mu isi kayangana urakoze cyane abakenyezi bariko baratwumviza neza ko bariko baravyumva nibo babwigo benshi bikumva bene vyo mbega mwishira hamwe wanyu nibaze ko hari nk'abantu bose abahungu abakobwa ko wumva mwazanye namwe bwe mu atwe na ucutera ubibona ntira ndabibona mbega uko mubibona mbega mubona gute urugero rw'abakenyezi nk'abigeme n'urugero rw'abasore n'abasore n'abashinga ntahe mubona mbe abakenyezi bavyumva gose kuko nko bivuze isuku ni ry'abakenyezi n'abakobwa ubwa mbere mbega bo babihagurukira bwatisha ibi ni vyacu ni ryasuku nyene kubwanyu mugerageje kugereranya bimeze gute mwishirahamwe wanyu mwishirahamwe wacu nkuko mwabivuze turavanze turi twese abahungu abakobwa turafise ndetse n'abamama kugira ngo ico gikorwa nabo bakijemwo kuko ni ca twese gukingira ibidukikije ntawe bitaraba rero umwe wese aragerageza nyene kuko ni igikorwa c'ubukorerabushake kandi gizana ingaruka nziza ku magara yacu aho tubaye no ku buzima bwacu bwa misi yose rero abakenyezi ndetse imisore n'inkumi twese niyo turi muri iryo shirahamwe kugira ngo duhagurukire iryo hindagurika ry'ibihe mwakoze cyane utire mu yandi majambo ati umukenyezi hubwo afise uruhara rukomeye cyane gose afise uruhara rukomeye mu gukingira ibidukikije canke iyo bishitse hakabihindagurika ry'ibihe ati niwe wa mbere wo gufasha mbega muri kano kanya uri karatwumviza avuga ati shaje je ntibindaba ati kumbure nzokubura mu nzi wanje hama ibi kwibarabara kumbure ntibindaba muri kano kanya nkuwo haje umukenyezi ameze nkuko onye uwo mutahuza gute mu yandi majambo kugira ashoboye gutahura ko ivyo nawe nyene bimuraba ikintu ca mbere no mugira keke nuko umubumbe w'isi ninzu dusangiye ni kuvuga yuko wewe niyo wavuga tukubure muhira ego ni vyiza mugu umenye yuko kuri iyi si turiko nta muhira nta hatari muhira hatari kuko niyo wanka kugirira neza uyu mubumbe w'isi turiko twese ni kuvuga yuko ingaruka mbi zishobora kuzoshikako zizoshikako kuri wewe wese no kwa nka karorero aha mu gihugu cacu turazi yuko hari ahantu imyuzuro y'amazi usanga yaraduze ugasanga hariho imigango iriko iramenerwa nabi hagiye utazi ubwenge yibaza yuko bajya ari bo bamenerwa nabi bonyene
mugugiye kubiraba sibo bonyene bamererwa nabi natwege abataba bari hariya natwe nyene biratwafecta hari imiryango myinshi usanga yari itunze n'ikiyaga Tanganyika mugabo ubu imbere wanashima itaba hariya hariko harabaziga ngorane mugano n'ubu naho bica bigenda gute baraja kuroba sawa abo ona barovye dufata abantu bafungura karya kadagara abantu bafungura urya mukeke nabo nyene urumva ntaho bawukura cyane gose nabo nyene bawazimvye rero novuga ati nukuri twige kumenya yuko iyi si tubako uyu mubumbe tubako ninzu dusangiye ninzu rusangi tumenye yuko kuyigirira neza haba muhira haba inyuma yo muhira abari neza uri kurigirira wenyene ntiduhave tuvuga ati si wanje naha mugenzanje kada isi n'umubumbe nahantu twese dusangiye kuri ico nyene ati iyo bija hose biragushikira ni uko ushaka gusanga ibarabara ryugaye amazi yageze kure hamukabura nahuca ugaca widoga ugaca wirengana ati kumbure ndaca handi hantu mugabo uko biri kose biragushikira mbega ubugiye he mbega iryo barabara rusanze ryugaye wowe ugiye kwishura mbega uraza kwigisha voilà ugiye gusuma mbega uza gusuma ivyatwaye bande ko babuzi iyo baca murakoze cyane Okay, tubandanya nefsa kandi kabazo mbega action for impact iyo bifashwe mu mugongo mbega iyo mugiye sinzi ko muamutegura gutembera abantu canke ama formation ama atelier mbega abakenyezi barabitaba gose abakenyezi baritabira ivyo bintu canke baguma bari muri vya bindi oya jewe singendayo iyo mushitse mu mihana nyimba muhora mushikayo mukabashikira aho babaye mbega bavyakira gute baravyumva bon novuga ati muri action for impact sinze ko ari imana dufise iyo tubashikiriye akenshi baravyumva muga muri rusange ugerageje kuraba abakenyezi hamwe n'abashinga ntahe ntibavyakira ku rugezo rumwe oya novuga ati abashinga ntahe barafise ukungene badusize haba mu gukingira ibidukikije canke mu kuvyumva mugabo ugerageje kuraba muri rusange tuvuye muri action for impact tukaja no mu yandi mashirahamwe yose asanzwe akingira ibidukikije turabona yuko abakenyezi bariko barafata nabo nyene iya mbere aho dutanguye kubona amashirahamwe y'abakenyezi bandi ariko aravyuka nawe nyene akingira ibidukikije aho novuga yuko biribonekeza nko mu dufate nko mu bikorwa bigusanga ari amashirahamwe yagiye hamwe akavuga ati umunsi dusukure nk'igisagara cyangwa uyu munsi tuze gukora nk'igikorwa kicanke kiriya ntaguciriyemo kenshi dukunda kubona umengo ni imisore n'abagabo bagenda nivyo ndiko ndakubwira ati biraboneka harimo abakenyezi bariko barafata iya mbere mu gutanguza ayo mashirahamwe mugabo biracaboneka cyane yuko abakenyezi turacari inyuma mu kwitabira ibikorwa bijanye no gukingira ibidukikije aho nyene Fadete ncengira ikibazo wewe nka wewe ubwawe personnellement ibintu nk'ivyo zakujemo gute ugira uvyumve kugira ugende ati jewe kumbure nyimba wayigiyemo hari nk'abandi nyimba uri mu bayishinze vyagenze gute vyatanguye gute inyuma y'ubuzima bwo gukingira ibidukikije sanze ndumuganga wo muri kazoza okay ego rero jewe nararaba ahantu nkorera amastage narabona ingwara nyinshi usanga kenshi zavuye kw'isuku rike canke kudakingira ibidukikije rero ndavuga ati none jewe eske contribution yanje izoba iyo kubandikira imiti gusa izoba iyo kuza ndabapima bashushe vyagenze gute atoyaye ati mbega oriye yo kuvura nta walking ego canumva rero vyoba vyiza umuntu atanguye kuzarigisha abantu kwikingira hako umuntu azozaraza kuba arabavura kabaye ego niho rero umunsi umwe nagiriga ubuntu hakurya kuntu buri kuratembera mu kayaga n'abajene numva umujene nawe nyene ababazwa n'ico kintu muga nawe asanze nyene wewe yarize ibintu vyerekeye na agronomie donc ibintu vy'uburimyi n'ubworozi urumva bivanye n'uri karabivuga usanga bimubabaza muri ankre yiwe nawe wasanga babazwa n'ukungene usanga nk'abantu barima ibintu ugasanga babirima nabi ugasanga mu kurima kwabo ntibijukira gukingira ibidukikije ugasanga bari ko baratera bataciye nk'irya imikobeko urumva nk'uyu ugasanga uyu n'umufotografe araza kukubwira motivation yiwe urumva ugasanga mwe mugiye hamwe muri benshi murashobora gukora ikintu gikomeye mugakinga ugasanga muri ko murakingira ibidukikije dalo biti yo kwikingira ingorane zo mu buryo butandukanye kuko nka je urumva motivation yanje mvuga ati dukingira ubudukikije kugira ngo twirinde ingwara ziterwa n'isuku rike hamwe n'udukoko murakoze
cyane mbega ikibazo ndacerekeza boda mbega mu gihe habaye ihindagurika ry'ibihe ni impanuro n'akahe kantu wobwira umukenyezi kuko nabo nyine ari mu bashikirwa n'ingorane canke ingaruka mu gihe habaye ihindagurika ry'ibihe mu majambo make canke mu nova gute mu nzira zikeyo yo kwikingiramwo ni nk'izahe icambere kugira ngo umukenyezi yikingire murabizi yuko niwe inkingi y'urugo icambere nuko we muri we amanza kuvyumva akabyumva muri we yuko ategerezwa kwitaho ikintu cyose kimukikije gishobora kuzana ingaruka mbi ahabaye canke mu buzima bwiwe hama akaca abishira mu ngiro hama hari amahimirizo atandukanye aca ku maradiyo ku mateleviziyo aho hose arabyumva rero ategerezwa kubishira mu ngiro ntabyica amatwi abifate minenegwe kuko iyo abishize mu ngiro ntibigirira akamaro we gusa bigirira akamaro abana areze umugabo yitaho gutyo iryo hinduka ry'ibihe akaba ariko ararigwanya ngerageje kubivuga burya umukenyezi niwe novuga iyo yigishije aba yigishije novuga amahanga kuko urumva niwe aba ari hafi cyane n'abana iyo rero yigishije umwana wiwe akigisha umwana w'umubanyi akigisha umwana bivanye naho yamaja akabereka ibyo bategerezwa gukora nimba umwana yamuguriye akantu k'akaju anwa hanyuma akaca afatanya nyakaju ahejeje agacata ahabonye umukenyezi niwe afatiye mbere kugira ngo akibure uwo mwanya ntibujya bigenda uko hama ibintu bikagenda neza amagara agaca adoha murakoze cyane aniza ko yakora twumviriza bose bariko baragira ico bahakuye bariko baragira ico bumvise muri kano kanya muri kino kiyago ndabibutse yuko ndi kumwe n'abatumire babiri ndi kumwe n'uwitwa Fadete ndi kumwe kandi n'uwitwa Boda mugambwe Samizi Irebe FM ikiganiro n'imbe mukenyezi ariko nayifise akabazo dusubiye inyuma gatoyi twagomye tuvuga ihindagurika ry'ibihe mugariho umuntu muri kano kanya avuga ati mbega ihindagurika ry'ibihe n'igiki kuko ibidukikije turabizi ni ibiti ni ibintu byinshi mugabo umuntu avuga ati ibihindagurika ry'ibihe ni iki mbega turumva ko ari ikintu hari igihe kiza ari kibi n'igihe kiza ari ciza mbega mu gihe kije ari kibi umuntu wese muri rusange tuwetse umukenye cyangwa uwo ari we wese yocikingira gute uvuze ihindagurika ry'ibihe kwanza urumva hatanguye harabaho ibihe hama hariho ihindagurika rero ibihe byiza ni kuvuga usanga bivanye n'ahantu muba muri hariho igihe c'imvura hakaba n'igihe c'izuba ugasanga bivanye n'intara murimwo hariho n'igihe usanga umengo nyene nta zuba gishiri hari kandi nta n'imvura nyinshi bihari cyangwa ugasanga katimwe hariko hakizuba handi hari imvura biravana rero iyo bavuze ihindagurika ry'ibihe novuga ati kenshi baba bashatse kuvuga ibihe bimeze nabi biza ugasanga nko mu gihe c'izuba hakuru zuba rwarundi katamuti cyangwa mu gihe hama mu gihe c'imvura naho hakaje haza imvura imwe rukokoma rero iryo hindagurika ry'ibihe muravuze ati mbega ngo biza gute ngo mbega umuntu yovyirinda gute novuga ati akenshi turayoberwa mu kwirinda ingaruka y'ikintu aho twokwirinze ico kintu aha rero mvuze ko kenshi usanga abantu tugomba kwirinda ingorane twatewe n'ihindagurika ry'ibihe aho twokwirinze yuko ivyo bihe bizoduhindagurirako iyo twege muri action for impact turiko turavuga ati nyabuna reka guta ivyo bikopo ahariho hose nyabuna za muraraba muze muratera ibiti abantu bararaba ugasanga harimo abantu batabitahura ariko
ntituzi yuko igiti ari kimwe mu bituma imvura igwa, donc ibiti birakwega imvura. Ibiti birakwega ndabimenye aho na jewe nukuri ibiti birakwega imvura. Hama ikindi naco arya amadeshe atabora aratuma isi idashobora, donc ugasanga ahantu hasigaye haguma humye, kandi turazi yuko kugira ngo imvura igwe ni ibintu byinshi bibanza gukorwa. Ni ibintu byinshi bishobora gukorwa. Rero ibicupa bijya bitagira bitabora biratuma isi yacu itamera. Ico naco nyene ni ikintu gikomeye cyane. Biratuma isi yacu itamera, ukaca usanga ahantu haguma hashushe bivanye n'aya mayindistre asigaye hari aguma ahingura ibiki n'ibiki. Rero novuga ati kugira ngo twirinde iryo hindagurika ry'ibihe, twokwirinda gukora ivyo bintu bituma iryo hindagurika ry'ibihe riza. Ni kuvuga tukirinda kuza turata ivyo bikopo bitabora aho tubona hose. Hama abantu nabo usanga dufise nk'amahinguriro ahingura ibintu, tukiyaranje tukaraba ukungene tujera iyo bijya bigaze biduga hejuru. Hama ikintu kibabaje kike mu bintu vy'ihindagurika ry'ibihe nuko abantu batuma biba sibo abantu baza kugira ingaruka mbi cyane iyo iryo hindagurika ryaje. Ivyo rero birambabaza cyane nk'iyo mbonye abana babigeme bariko baratwara imbanyi batifuje, abana babigeme bariko baraheba amashure yabo kubera iki ihindagurika ry'ibihe ryabaye ahantu bari bakaca bagenda kuba mu makambi y'impunzi. Ugasanga muri ayo makambi bahurirayo n'ugwaruka rwinshi bafise imico n'imigenzo itandukanye. Ugasanga muri ayo makambi ntibaronka novuga ati inyigisho gikwiye kwirondoka rijanye n'amagara meza yabo. Nta suivi hari, nta na education, donc novuga ati sexuelle complète bashobora kuronka. Ukaca usanga abigeme bagiye mu butinyanka ntibashobora kuronka ibikoresho bifashisha, kuko nawe urumva kike ntiwoza kugura kotexe utarose n'ico ushira mu nda, cyangwa ukanayironka nturonka naho uyita, cyangwa ukayironka ukabura ungene uyambara kubera ibihe murimo si ibihe vyo kugenda kuyaga n'abavyeyi bijanye n'irondo bibere mu zindi ngorane, bari mu zindi ngorane. Ukaca usanga rero wa mwana wa mukenyezi atigera contribuer kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe ribe ni wari karasufra. C'est vraiment donc ni ikintu kibabaje. Arico gituma action for impact tubona twavuze ati nukuri ntitugama tutavuze basi kugira ngo basi abantu bamenye kwikingira. Hama bajije gufata ingingo bamenye ingingo zo gufata kugira ngo umuntu akingire novuga ati ibidukikije. Hama bamaze gushikirwa n'ingorane umuntu akaraba nyene ingene abagarukirako. Urakoze cyane. Narifisa kandi kabazo hano mu gihugu iwacu ibintu byo gukingira idukikije turacari nyuma gose, cyane cyane ibyo byo guta ahantu ikintu cyose ubonye ahantu hose ahantu warashaka barazanye n'amapubera hamwe barabara mugabo ni bake bayatamu. Kubwanyu ivyo bintu kugira bigabanuka ko bizobanza kugabanuka mbere yo guhera, bizobanza kugabanuka. Kubwanyu mwohanura iki ababikora, mwohanura iki aba muri kano kanya bica amatwi batamenya yuko, kuko nibaza yuko hari abantu batazi ikirya kintu bakoze kujya guta bakoze, batazi ko inyuma nkuko bivuze ati ama consequences akugira abatabikoze. Muri kano kanya wo nakaye kajambo mbwira kugira basi tureko vyogabanuka igiharuro c'ivyo bidukikije bitwononera isi vyogabanuka vyogenda gute? Ni he solution mwebwe mwavizaje mukabwa ati bigenze ukunye peut-être vyoshoboka? Bon, ikintu novuga ihinduka ryose ikintu cyose gishasha kiba kija mu ngiro mu gihe habanze kuba guhinduka ku vyiyumviro. Ni kuvuga rero kuba umuntu yozana ikintu ngo iki kintu rero nico kuza turatamwe ibikopo ntibi kuri jewe mba numva ni kimwe mu bintu vyotuma ico gikorwa gishoboka. Ariko novuga ati turakeneye kumenya yuko umuntu wese arafise uruhara muri ico kintu. Nyimba jewe ndi muhira ndamenya yuko fise uruhara mu kuza ndabwira abo tubana. Nyimba ntwari ishengero kanaka nanje ndafise uruhara mu kubwira abo ndongoye mu ishengero ryanje. Nyimba ndi umukuru w'umutumba, nyimba ndi umukuru w'ishure, ndi derege nanje ndabifisemo uruhara. Kubera iki ninonazana ico kintu cyo gutamwo mugabo ntavuze ati akamaro ko guta ibintu harya naka hama tutabitaye yo bizogenda uko nta na kimwe bizomara. Haba muganga ca mvuga umuntu wese ari karumviza Irebe FM muri aka kanya amenye yuko guta ikintu ahabonye hose, urumva turetse yuko hari umwanda uturi mu mutwe, tuvuge yuko ni ibintu bizozana ingaruka apana yuno musi gusa niyo muri kazoza n'imyaka myinshi gose. Rero tuze turagira gufata isi
apana nkuko umengo ni ikintu kiri ngaho dufata isi nk'inzu rusange nyimba ubona hajya muri sari wawe wotaha igikopo komeza ugite no ngaho kwisi nyimba ubona hajya muri saro wawe wokorora ukamugaterera igikoroka komeza naho nyene uyitena hajya kwisi mu gico no kubwira ati hindura imbono wahora ubona isi ntusuye kuyibona nk'ikintu kiri ngaho ariko isi uyibone nk'inzu yawe inzu rusange cyane gose murakoze cyane yamwuganiye ego hari ikintu ibintu iyo turiko turabikora ubikora nkuko umengo ni igihano cyane cyane bibihora biboneka iyo hasohotse nk'itegeko rikavuga ati ubu kuva ubu ibintu bizora bigenda uko akarorero murana yuko imisi yose ya gatandatu barashizeho yuko dutegerezwa gukora ibikorwa rusange bikiza wamengo ni igihano mugabo uko imisi yagenda irahera baravyumvise barabitegera mu nyuma biraba ibintu vya misi yose by'ubuzima busanzwe rero ico no bahamagarira nuko ikintu igikoze ntugikore ngo ni kubera ngo ari itegeko gikore kubera hari ikintu ciza witeze kuri ico kintu nimba ukoze iryo suku menya yuko aho hantu ukoze nta mwanda usubira kuhaba kandi n'ikintu uragikora kugira ngo wowe utaraba mugenzi wawe ngo naka ngo reka akora ibi ugikoze gikore kubw'iwawe inyungu z'iwawe nturabe ngo mugenzi wawe ngo reka akora biriya hanyu ahubwo mwegera umuhanure ati burya rero ibintu bigenda uko gutyo rero umwe azohanura ujya uwundi nawe ahanura uwundi hanyuma bituzosanga ibya kwisi cyane cyane murakoze cyane action for impact ndumva ko ifise igikuba gikomeye cyane gose kumwe n'abandi bantu bakingira ibidukikije mbega mufise gahunda izahe kuko ndumva yuko nta mwanya mufise wo kwicara ifise gahunda izahe muri kano kanya itegura na cyane cyane itegurira umukenyezi w'umurundikazi yego nkuko bivuze action for impact turahagaze muhagaze magaho cyane magore twicaye kubera ko twaramaze kwibirwa akabanga yuko ushaka kuha indero cyane kuzana impinduka ku isi yose uyizana mu mukenyezi umukenyezi amaze kubitahura arabitahuza umushinga naye wiwe umukenyezi amaze kubitahura arabitahuza abana biwe rero nico gituma novuga ati muri aka kanya action for impact turakorana cyane n'ugwaruka hamwe n'abakenyezi kandi no muri kazoza nivyo twifuza umukenyezi nakubwiye tuma tumushira imbere ni kubera ko umukenyezi niwe nkingi w'ikintu cyose hama ugwaruka nago ugwaruka iyo rumenye ikintu novuga ati ubugihaye urungano rw'uyu munsi n'urungano rwo muri kazoza kandi barabwirana barabwirana kandi ugwaruka ubabwiye ibintu bagatangura kuhimenya bakiri bato bisigura yuko bazorinda babisaziramwe bakibikora rero gituma tuvuga ati gukingira ibidukikije bibanje bize mu bwonko mu mutima no mu bwenge bw'umukenyezi n'ugwaruka hamwe nyene n'abajene muri rusange abandi nabo bazuza baraza buke rero ni kuvuga ubu muri iki gihe turagira amahugubwa ni kuvuga basi muri make turatanga inyigisho kugwaruka turarusanga ku amashuri y'aba primaire canke secondaire hama abakenyezi turakorana n'ayandi mashira hamwe usanga ari ay'abakenyezi gusa ego murakoze cyane mbega muri kano kanya action for impact mwatubwiye ico musaba abanyagihugu bagenzacu aho babaye hose mbega action for impact isabiki abadutwara isabiki leta yacu kuko urumva na leta nayo irabikarira ivyo bintu kuko urumva nkuko mwabivuze ati ibikorwa rusange byaje nk'itegeko bazi yuko bagenda kunza ati mutegerezwa kuzana umuntu umwe ngaha anye mbega muri kano kanya niki kintu mwumva bo bafasha muri kano kanya leta yacu ikintu ca mbere cyo twokora ni kwishimira turayikengurukira cyane kukungene yitaho imigambi y'ugwaruka na cyane cyane kukungene rikiritaho iyi migambi yo gukingira ibidukikije no gusukura igisagara cacu gisanzwe ari ciza ca Bujumbura kuko nacyo nyene kiri mu novuga ati mu gukingira ibidukikije
hama ikintu naco navuga twosaba nka action for impact premièrement twoyisaba yuko twege ego twarashoboye kugira umugwi w'abajene ukingira ibidukikije novuga ati borohereze n'urundi gwaruka rubagumva rushaka kuja hamwe ni kuvuga bagorohereza haba mu ma procedure yo kuba ishira hamwe nyashira hamwe canke rugorohereze iyo rushaka kugira kuja mu mahiganwa hari amahiganwa menshi ubu uyugwaruka yo gukingira ibidukikije babafashe haba ari mu bijanye no kuronka impapuro canke mu bijanye hariho gwaruka usanga rufise ivyiyumviro birashe mu ugasanga ntibafise uburyo bwo kwitabira ayo mahiganwa naho nyene baze bararufasha ego ahanini je numva arico noyisaba murakoze cyane mbega action for impact mweho mwamaze kwitegurira 2040 2060 ko umuntu wese ivyo akora ategura ko iyo mbona kazoza ego mwe mwamaze gutegura ati natwe nka twebwe tuzatugeza muri uyu mwanya iyo mbono turayibona neza hanyuma imyiteguro iracari mu ntunganyo mugabo ico ciyumviro c'imbono kazoza ya 2040 2060 turayibona neza yes namwe murayifise ego turayifise ego murakoze cyane yes nuko rero tugeze isaha 7:47 abagabo mbwisamizi Irebe FM ikiganiro n'imbe mukenyezi muri kumwe na Jewe Kikese ndi kumwe n'abatumire babiri umwigeme Fadete hamwe n'umusore Boda basanzwe bahurikiye amwishira hamwe action for impact abasanzwe bakingira ibidukikije akabere ko turaga muri kano kanya nizira ko muri ko muragico muhakura abari kwadukina bice kuri 94 n'ibice 4 nawe kwadukina bice kuri West 3 akaburungira FM nibaza yuko muri ko mugico muhigiye muri ko mugani co muhakuye muhakura n'impanuro zigiye zitandukanye Fadete canke Boda umwe wese ngaza kwishura ku gatwe kiwiwe nubuhe butumwa mwohereza abari kwatwumviriza muri kano kanya je ubutumwa noha umuntu ariko aratwumviriza ubwa mbere nobuha umukenyezi ariko aratwumviriza umukenyezi uri kuratwumviriza nagoma ndakwibutse yuko uruhara rwawe mu gukingira ibidukikije no mu gukinga amabi yavuye kwihindagurika ry'ibihe ari ntasubirizwa ati nturondere guhera inyuma yiwawe uhera muri ngaho nyene mu rugi wawe uhere ku ndero y'abana ubedika bamenye yuko ibintu bitabora bidatabwa hamwe n'ibibora kandi ubabwire yuko ibintu yubahaye amaji ubukopo bataca batamwibarabara ahubwo bifise aho babita hama ikindi naco nagomba kwibutsa umuntu wese ariko aratwumviriza nuko yomenya yuko isi uyu mubumbe tubaye ko ni inzu rusangi dutegerezwa kugirira neza twese murakoze cyane namwe Boda nakanyanigwanyo burya ihindagurika ry'ibihe rituraba twese nkuko mu kiganiro ari mbe mukenyezi umukenyezi rero fata iya mbere wewe niyo babona akarorero uri kuratanga mu gukingira ibidukikije mu kwigisha urundi gwaruka aba hano vuga nk'abana muba mureze ugwaruka rundi nimba rugo mu muryango wanyu mukagwereka yuko bategerezwa kwitaho ibidukikije nta nkeka iryo terambere rizokwira mu gihugu cose ndetse no kw'isi yose kuko iyo bishitse umuntu agatembera mu mahanga aravuga ati jewe hari ikintu naka yanyigishije nkiri hariya kandi cingira akamaro ntegerezwa kuguma ngendera ndetse ahashitse agahashika akabona ibyo bamwigishije siko bimeze ategerezwa guhaguruka kugira ngo yerekane ko bamubwiye ati ntutegerezwa aho ushitse kwifata n'umwanda utegerezwa kuba umuntu w'akarorero keza agendera isuku ukerekana neza ko ivyo bintu bikurimwo kandi atari byo utegerezwa gukosora nimba hari abantu bata ibintu aho babonye hose utegerezwa kubabwira ati
ivyo bintu suko bimeze nimba ari ico kintu uhejeje gukoresha raba ahantu gishira cahagenewe. Murakoze cyane dusa nk'abasozera ko turabona ko n'umwanya usa n'uri kuragenda mbega mwashaka kutubwira action for impact ikorera hehe muri kano kanya ushaka kuyinjiramo bigenda gute hari aho yo basanga hinjiramwo bande hinjiramwo abafise imyaka ingahe hinjiramwo abize hinjiramwo abatize mu mwakira bameze gute mugerageje kutubwira nkuko twabivuze gukingira ibidukikije kwirinda amabi avuye kwihindagurika ry'ibihe ni igikorwa cy'umuntu wese twitaravye imyaka afise tutaravye nuko ari umukenyezi cyangwa umwigeme bisigura muri action for impact rero twababwiye yuko numugwi w'abajene wagiye hamwe muga rero urazi yuko umujene ntiyamara umujene arakura hama kaba umumama kaba umupapa rero pour le moment uwo muntu wese yumva afise inyota yukubona ndazi isi yacu isa neza ikingiye neza arahawe no kuri karibu hama kubakeneye kumenya ibintu byinshi kuvyerekeye action for impact canke kubashaka kuza bashaka kugenda ku mbuga ngurukana bumenyi zose bakandika action for impact haba kuri Twitter kuri Instagram na site web hose bakatura hama dusanzwe dukorera cyane cyane muri zone muha ego muri zone muha quartier Musama ni mukanyosha canke mukumusaga mukanyosha bisa n'ivyegeranye yego muri Musama ni mukanyosha nta kanimero mwoshobora gutanga kugira ubishitse hakagira umuntu abarondera akagira kuko telefone agiroroshe gusumba kwishikira uwo dukenera uturondera kuri 71 735 617 canke 62 56 38 19. Murakoze cyane gose nizira ko batwumvirije bose cyane abakenyezi nimwe mu bwigwa nimwe bareko barabwira nizira ko mwagira ico muhakura muri kino kiyago atawutashuko atawubwiye uko nyene amwumvise yuko eregana twebwe gukinga ibidukikije biraturaba ntawe bitaraba ariko mukenyezi wumve yuko ni wuri wa mbere niwe biraba ubwa mbere kuko isuku ni ryawe twarihebeye wewe mukenyezi ukora twumviriza nubwo ari rya bose ariko uwa mbere ni wewe rero haguruka sidukana niyonka ja mu kibano ja mu muryango uja aho ukorera ubigishe nkuko mugenzi wacu Fadete yavuze ati nyimba uri umwigisha vyigisha abanyeshuri kurigisha nyimba uri umukozi w'ahantu igisha abakorege bawe ivyo bintu nyimba uri umupasiteri nyimba uri umupatiri bigishe ahubwo nyene ico kintu kweri mwisengero ntaco ndumva bavuga nje nsenga misi yose ntakindi ndumva bakivuga nukuri ahubwo no gutembera no mu masengero nimuze muraci ugasanga na pasiteri aranywa amazi akabinda agasize ngaho ugasanga kiriti hezi ibikinju byose byuzuye isengero kandi baca baterura bagaja guta mwiyarara aho rero n'igihe babiteruye hari igihe usanga ugiye mu isengero hateye ubwoba abana bagatanga gutera umupira ububindo yes nuko rero batumve bose no mu masengero n'ahandi henshi cyane gose abumve yuko bituraba twese kuko igihugu nici wacu nta wundi muntu n'abanyamahanga baraza bakisubirira iwabo mu nyuma rero igihugu nicacu nitwagisukura n'abandi bavuga ati uburundi busa neza nuko rero reka ndabashimire cyane gose Fadete reka ndagushimire ndagushimiye keke Boda reka ndagushimire nizera ko nitwasaba kubahamagara muzotwitaba cyane gose Irebe FM